Kuvuga yuko twe turabe ikaratasi iriko ibimenyetso bigaragaza yuko inzu yawe yoba irimo imizimu mibi cyane amadayimoni mashatani mabi cyangwa amajini mabi. Iyo nzu urimo sigwa ifise bene yo bata bakurugane kuyibamwo. Cyangwa ntoranwenze. Munagenda kugura iparasera akubaka akaseye inzu nkuko nagayenje muyinjiye muri toilette. Umenye ko inzu maze kuyubaka ikuzura. Rahman Rahim. تحسن بذي الملك والملكوت وأنت صمت بالعزة جبروت 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 جبروت. Turongeye kubaramsare mumeze neza. Turacari babandi nyene ndibaza yuko mwabonye uwo turi kumwe imbere zacu. Turi kumwe n'umutumire. Turakuramukije mutaha. Amahoro n'abana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu amahoro y'Imana abane namwe. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت والجبروت الجبروت الجبروت وتلقات ملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حفظ الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق قفها يا عصاد كفينا وبحامل معز قف همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي جبرت علي بخلقك أن تعطيني كرمي من كرمك يا جبار وأن تعطيني قوة من قوتك جبار. صدق الله العلي العظيم. نعم. Ego ndibaza mwamwumvise ni Dr. Swaleh uko bisanzwe. No musi rero twongeye kumugarukana ngakubwira yongere kandi atubwire bimwe ibyo tugira turumva bigenda biravugirwa irya nino. Dr. Swaleh ni umuganga aravura abantu batandukanye irya no hino kandi abavuye bose baravuga ati twavuwe n'umuvuzi kanaka nyene abishoboye. Ego ariko turabona yuko uno musi ngira atubwira biri ku rupapuro ndarumenga bitegure sana. Reka rero tumvirize mu nyigisho no musi agomba kuduhereza kazi. Mwakoze cyane rwose nkuko tunabimenyereye. Dr. Swaleh yumbonye n'urupapuro umenye ko nje ni iki nyigisho. Urige turabe iganiro gihe twavuga mwatubadije mwavuze mu girekeye mwashaka kugura inzu amaze kugura inzu kagenda ahantu ntabwo cyangwa ashaka gucamo cyangwa gasanga umuntu ari mu nzu akumvira bimeze nk'amace n'ibyo. Rero Dr. Swaleh atanga inyigisho ijyanye n'ibyo aba yabajijwe mu kiganiro kugira ngo bishobora kubafasha mu buzima bwanyu bwa kiramisi yose. Ni kuvuga yuko twe turabe ikaratasi iriko ibimenyetso bigaragaza yuko inzu yawe yoba irimo imizimu mibi cyane amadayimoni mashatani mabi cyangwa amajini mabi. Ibimenyetso karamuka ubyumvise mu nzu yawe mwana wa mama uzoyitemwe bibiri uzogende neza unure cyakinuzeye Goroduga runini gwimura abantu. Urabona bijya? Utera ibintu byose gwimukine cyane. Uzoturonde kugira ngo shigirande dushobore kuza cyane shogirante kurungika abantu bacu baze gukuraho ivyo bintu by'imyagamibi mu nzu. Abantu tugendana ubugwayi. Yumve kugira ikibazo wowe kurwaye urogwe. Naho ubaye ntiharogwe. Ryari uzotera imbere. Ryari urubyaro rwawe ruzo kwiga ngo rutere imbere cyangwa ngo rutere imbere ntikizokunda kuko hose abazo haruga. Ni kuvuga iki rero? Ni kuvuga yuko iyo umaze kuba uri mu nzu ukumva ugiye gutembera nkandi hantu mu zindi nzu cyangwa undi buzi bwa misi yose ukumva urameze neza. Ariko hageraho winjira mu nzu iwawe ukumva umenga umubiri wawe uri wasiwasi, ukumva umenga ducangamutse, ukumva umenga ntumeze neza, ukumva umenga nta mahoro ufise. Cyo kimenyetso kigaragaza yuko iyo nzu utuyemo, iyo nzu ubayemo si gwawe ibifise bene ariho bene yo.
iyo nzu urimo sigwa wifise bene yo bahita bakurugane kuyibamwo cyangwa nturanwenze umuntu agenda akagura iparasera akubaka agaca yinjira inzu nk'uko nawe yinjiye muri toilette umenye yuko inzu umaze kuyubaka ikuzura umenye yuko hariho abandi bashaka kuyibamwo niyo gituma rero inzu ugenda kuyibamwo umanze yugire iduwa umanze wirukane bya bintu bibi cyangwa umuntu ntarabibazo bihabanza bikuremo kuko ushaka kubaka inzu ukagenda kuyinjira baza gusanga wewe warubatse warasakaye mugabo wubakiye abandi ariho bene icyo kibanza ikimenyetso n'icyo kigira kabiri kuvuga iki umutima wawe kugumana iki amakenga umutima wawe kuguma wikanga umutima wawe kuguma udatuje umutima wawe kuguma wiruka gose uri muri iyo nzu ariko wasohoka ugiye hanze ukumva umenga umutima wawe ugize urameze neza ikindi naco umutima wawe ni kuvuga iki ni kuvuga iki kujya ku umutima uharura giye nko kwa muganga usanga dufite gushituma ko mwango dote njungunga umbimu kuno cyasanga muganga azasanga umutima wawe kuriruka cyane gose mugabo soka hanze umutima ugize uratuje kubera iki hajya mu nzu hari ibindi biremwa bivanye na capacity yawe n'umuvyo wawe ndashaka kubana navyo bimwe nko ndavuga amashetani yakoroze tumukabana mu ndoto hageze aho yabona ndabive maso umuyandi kunyu gugiye gupfuye uko bigenda bibonwa na umuntu wese ikimenyetso kigira kane imishatsi yawe gusisimuka kumwe imishatsi yawe ikasisimuka imishatsi kumwe imishatsi yakagira sisimutse uri mwinjira mu nzu kumva mu nzu winjiyemo buku nabo kukoza mu menga imishatsi yasisimutse cyo kimenyetso kigaragaza yuko iyo nzu nta mahoro arimwo iyo nzu si wawe hariho bene iyo bagutanze kwibamwo kandi kugira bakureyo nuko onye ikimenyetso kigira gatanu ubundi mwanya naho ukiyumva umenga ufise ubwoba bwinshi cyane gose mukiri wenyene haba ari kumutaga haba ari mwijoro uri muri iyo nzu rero hasigaye wenyene ucumume kugizene urafise ubwoba bwinshi gose muntu kuda kuri mu nzu kumwe urafise ubwoba bwinshi uri wenyene kuko ushaka gusanga bishaka gusanga ubwoba buva kuri wewe cyangwa gusanga ubwoba buva kuri muri iyo nzu kumwe urafise ubwoba bwinshi uri mu nzu wenyene cyo kimenyetso kigaragaza ko iyo nzu yawutuyemwo nta mahoro arimwo iyo nzu irimwo ibindi biremwa bibi ikimenyetso kigira gatandatu ni kugira ivyumviro vyinshi bibi kuba ugize muri iyo nzu ukumva ufite ibindi vyumviro bibi cyane gose ariko waba hanze y'inzu ukabumva umenga ufite amahoro atekanye cyo kimenyetso kigaragaza yuko iyo nzu utuyemwo nta mahoro irimo amashetani irimo imizimu irimo ibirozi biwakureze ushobora gusanga mbebuza umvuza amashano zareki nivyo biyoka intare iki umushetani ari muri biyoka inzoka y'ibitwi bitatu turabona apana n'ibyo muri filime bibona amaso mera nivyo usanga ari biyoka ibintu ze ibikoko cyane uko bikiriki uko vyihindura ibikoko ikimenyetso kigira gatandatu kenshi na kenshi kurota indoto z'ingwano umuntu ugiye kuryama muri iyo nzu wangenge ku gatoyi ugatorota indoto z'ingwano indoto z'intambara indoto yani umenga kuragwana kurakwiruka ko kuragirane cyo kimenyetso kigaragaza ko iyo nzu bayemwo namoro mbe mvuze inzu igisiguriki abantu benshi ntibatahura abantu benshi ntamenye mvuze inzu hari inzizi zibiri cyangwa zitatu inzu ya mbere ni kibibiri cyawe inzu ya kabiri nayo inzu ubamo inzu yo naho ni office ariko ibi byose insiguro y'ikintu kibibiri cyawe kuko uburaro bwawe bumaze kuba butameze neza n'imigambi nagushaka kumera neza ikimenyetso kigira kikurikira ni kugira muri iyo nzu mwamuwayemwo kwama hariho induru kwama hariho ugwamo kwama hariho gushwana kwama hariho kutumvikana kwama hariho ibibazo kwama hari ntasagarare kwama hari ibibazo bitegurwa bingana kimenyetso kigaragaza ko iyo nzu yararutswe uzura bekishina kenshi inzu usanga zirimo induru kwama hariho induru mu bibazo ntabwo bigira batera imbere no kuko uburozi ni bwinshi
umuntu gukora uburozi kuko kwankanisha n'abantu kugatajya kugira imbere y'abantu kuguma wankwa ugasanga umukozi muri biro arakora gushikaho n'imvi n'amaboko aruha mugabo imbere ya boss bati iki kibanzi iki mugabo akazungu gakora kana gatoya kacakunda kubera iki nyota yake iko vizuri wewe ni warozwe ikimenyetso gikurikira ni kugirane kubura iterambere muri iyo nzu ugasanga abantu bose muri iyo nzu bose ntaco bakora ngo kigende neza cyo bakora byose bigenda kinyume cyo bakora byose usanga ni bibazo usanga umuntu arakoze umuntu wambaye nk'umutahe wa 10,000 gendo je kudandaza hanje agenda kudandaza hanje umuntu kamaze nk'umutahe wa 7,000 gendo kudandaza hanje uwa 10,000 akunguka uwa 7,000 agahomba. Hii ni shida, ni mkosi matatizo. Okay. None doctor, iyo tubwiye kuri rukaratasi nk'ubu nkaje ngacavanga ngasanga muhira ibyo nyine birabaye biciye biba nko kuri kurahibwira none nocangaruka wowe nyine nka doctor ivyo bintu urashobora kubivura nyene byose bagira bivuga byose ku rukaratasi byose ku murongo mushobora kubivura bigakira ka doctor imanze kubivura benshi nakimvuga ntavura nakimvuga kubwimbera kamera ntavura je navura ntaco mvuga ndakireka ivyo ndabutwivura abantu benshi cyane gose kuko kuwavura abantu ilifomanze nk'abazi nabo bantu ndabikintu gituma ivyo biba hama maze ko nje gituma biba kino gikura ko twebwe ntabwo turi babaganga ndagwaye kurumbuza n'amafaranga ndakuvura oya twe turaba iminsi barani igiti ugiye kugica kugira ngo ugiteme gihere kigende burundu ntabikata hejuru ugihera mu mitsi duhera mu mitsi ikibazo amatukaduha gushika tubitunganije. Hari ikintu numvise uvuga ngo winjiye mu nzu kumva muri iyo nzu harimo ibintu by'ubwoba ibiki nkakujya kuntu mu by'abagenda bafise ibiyo mu nzu tukafata nk'uburinje mu nzu ufise nk'ikiyo kibambazi uko yavuze ko ari inzu ibifise amajini cyangwa ibyo bintu by'ibiyoka nyene burya ni byiza gutunga ikiyo mu nzu ku ruhome rw'inzu uzi ko ufise ikibazo n'icyo oya gutunga ikiyo mu nzu ni byiza mugabo ikiyo hageze amasaha mu ijoro irifo kugifuka n'itara hageze mu masaha kuryama itara rizimye kubera iyo itara urizimije niho n'abamarayika baza itara yariko riraka n'ikibazo mwene wacu ibiyo amashitani unora nk'ukuhuye ishitani ajya gukeneye genda kuri amukiyo ugikira amukiyo baca gufata ajya mukiyo baca kwinjiramo kandi murabagira ngo ntazabira mu biyo cyane rwose mw'ijoro sibyiza ningewe byo madushe bishi bari byiza ushaka kushiki igifuka mu gihugu ugumo ubona yuko hajyana mushaka ko muhajyana mugaruye muri twari twatusokana mugabo kabuzi kandi mu cyumba cyawe ryama mutera kiyo uragifuka ko ikiyo hakina usalama neza cyane nka doctor rero ucyubahiro cyawe twaje ngaha anje kubwira tuduhe inyigisho utuvure nyine riga aya biragoye sibamwe ngo tuje kwa muganga hanga baturushinge no ngaha anje kuri gusuka tubwira bamwe turi ko tubumva yuko tuba twarazimiye sanga bamwe araba baba beso cyangwa ngo bagiye masengesho abandi bazumva ngo bafata amazi yera ngo banywe abandi bacahumva umenga sinzi ari kindi na cyana nshaka kubaza ga doctor sinzi yuko ntari ngira umwana se yagacu ubwenge hari ibintu kera iyo umuntu agiye koga mu uruzi rwasuma nyene nyine bagwita nabari mu fereki nyene wasanga amazi irabura nyene ucafu ugatusanga uyo mwana yagiye koga muri urwo ruzi mugabo avuye muri urwo ruzi ugatusanga yafise ibiherehere byinshi numva nuko kumagara yo basiyana byumva hose byamushike ko hose rena niko mambazi rero yuko umva basi mu bandi bana bose bari kwarogana aho hantu niwe nyine byafashe wenyine abandi bana bose bagiye bakomeye rena kumanda kubaze yuko nkawe nka doctor ubona kure yoba arama daimoni y'urwo ruzi canke ko barakaroge bo bamuroze kwanza ikintu cyambere na mbere kugenda koga mu ruzi rubisi byiza uko nkuko rose uruzi rubi mwijoro ukarota mu gihe ujya mu gihe ukarota ubona yuko ubonye uruzi rubi isuguro iyo ndoto ni ingwara ni ibibazo ni mikoshi ishida ni mizimu amashetani koga uruzi rubi kwanza ikintu cyambere ashaka kwa allergy ukabyuka kuko barari allergy ni nibyo cyafa cyakabiri naco mwange mu ruzi rubi hari nk'abari amashetani
uruzi rubi n'amajini meza ariyo n'amashetani gusa ashobora kuba yahuganiwe yamwinjiye uko urabyumva none iyumvire guti abandi bose tubafata igafata ujya wenyine kuvuga ko rike shetani mwasha kuroga avuga ati bose uko ndamuroze isaha kanaka n'umunsi kanaka niyagenda koga uruzi kanaka rusa nabi azushafatwa shetani wenda gutumira cyumwinjo cyumwamba nuko nyene bigenda rega ni gutongera ni gutongera ya bintu tunarinzi okay hanyuma kandi yaganye mu ruzi arubwamindwi nagerageza kubakinira filime Barundi yerekeye uburozi bwo mu kuzimu iyo filime gushikasha mu rumenga Barundi izi filime nuko amajya mu kuzimu hajya mu kiyaga hariyo abamindwi bari mu kiyaga bamajini hari abamindwi bari mu kiyaga n'abamindwi bari munsi y'isi n'abamindwi bari hejuru mu kirere aho bose n'amajini kandi muri abo bamindwi hariho beza n'ababi no mu kiyaga nuko nyene no mu ruzi nuko nyene bafise utugwi bafise nuko nyene neza cyane ubwami bwabo okay ikintu tunagomba kubaza na akanda karero bashaka udufashe tukubaze ari umuntu yari mu Burundi ariko aragenda muri Arabia Saudiya ajya gukora yakazi sikuvuga yuko kuvayo muhabuze amarayitiki ahubwo amaze hafi imyaka 15 akiri muri Arabia Saudiya none toshaka tubaze hoba ko barimo akaroge canke ko arategura kuza ageze agashaka kuza igihe kigeze ugaca tubwira ngo passport yiwe n'amari passport yiwe bayongiye ku misi ngaza kandi mundu mwaka uzokurikira bamongeke imyaka ingahe kuza niza nazi urumva rero nkuyo rero ari hari yanye afise imyaka 15 ari aho bazanye bose bamaze kugaruka none tubaze yuko koko barakaroge canke akunda umunyinga wari yanye muri Arabia Saudiya arano benshi mugabo arifuza gutaha mugabo bikanga Saudiya abagwaye benshi cyane gose kuko baragenda kibazo bafise Abarundi ageze muri Saudiya cyangwa gasasede inshuti zose kigezwe muri Saudiya wopfa uzakora indege wanze gukodesera uzokora amafaranga ntuzobona cyangwa yabona nayo ntubone yagiye cyangwa kazokora kazokwikunda kwa boss wovyo gusanga umuntu hakakura yumvira nk'umuntu akora muri Saudiya akora mu kwanguza abantu gasanga mu mwaka umwe amaze kwimuka inzu indwi uwo muntu akomeye inzara ko afise ikibazo ntibyumvikana kandi hose ari babi no uwo muntu afise ikibazo usofusha gusanga ari ikibazo ivanye n'ingeso ziwe mbi inyifato yiwe mbi cyangwa asanga usanga yararozwe kuko abdu mwene ubonye uwo muntu bwagenda neza ifuka tubonera gato umukore n'igipimo kandi je umuntu aje kundurasika n'amajambo menshi ndagwaye ukuntu kusinkeneye inkuru kuko mbese bisho niko nakora arana kandi mazimisi ngwaye kubera kuravura umuntu araho ndavura abantu benshi uburuhe bwinshi ndagura Maria byinshi nona njifuna n'amazimisi n'ibyo rero mucha makuyo uwohonya ni ibintu bibiri ashobora kuba ari ingeso yiwe mbi inyifato mbere amatazi kubana n'abantu hari abantu batazi icubahiro ku muntu uko avyumva bifata hovyo rashaka kwira bati jendi kandi iki ushaka ngo umuntu ni se kanaka ni nyina kanaka afise bakubiki n'ibintu ngifata hovyo uko avyumva uza gusanga rero yohonya ko ingeso yiwe mbi namagenda ngo arame aguma yirukanwa impamvu yagira kabiri ashobora kuba yarozwe akivino kubera abahisi baragoye ibyo bita ubuzi bwo gufungura z'iki kibipaka wowe uzogenda muri Saudiya uzokora uzogira nimuga ntuzofora garutse ufanga bose uzoronka bwose n'icyo gice uzokumarira ibyo n'uburozi babwita uburozi bw'imbibe ikindi naco urategeka kujabuka igihugu Arabia cyangwa Saudiya cyangwa Canada cyangwa muri Amerika cyangwa ahandi hose hatandukanye n'ibindi bihugu urategura passport urayifise urayicaranye ikintu cyose uragifise cyo kuvuga ati je ngoma nje hanze ariko kugira uve ngaha mu Burundi kugira uburi ndeke bigakoma bikwama none ndashaka tukwaze nawe nyine ibyo ubonye tumve yuko ko tumvise byose ko bishoboye iyo wari umuntu afise icyo kibazo ko ushobora kugikora kwakimutunga zakora cyane gose ibyo nakubwibyo ni mikoshi ibyo ni myako n'uburoze bw'imbibi namba we muntu wa mutwanga isafari kugira ngo ugenda muri Saudiya hagira ugenda bikazibira urangeze gushira hasi yumviye ati iki gituma bigambanye cyo genda neza uwonya bamunoza vuze yuko uyonya
ntazo yigere avuka mpaka ngene n'igihugu kurondera kandi aramutse agiye atarize kuvugwa namuze gusanga indege yakorotse cyangwa yagize accident arapfuye kuroze impaka by'imbibe kenshi na kenshi iyo uvutse ijya bipaka atari uko habaye ubundi buhinga kanaka hashaka ikibazo kuri hose kugira ngo iwawe turabyumvise. Okay, ikindi nacyo nari ngomba kubaza Dr. Matubabare kubera mwaje kubera tubabaze hari nk'umudamu umumama yararongoye mugabo kuva aja mu buzo bwiwe haheze nk'imyaka 10 ego ariko usanga Imana yamuhezagiye aratwaye inda mugabo igakikoroka cyangwa dusanga kuva ico gihe gushika n'isaha nta nagasama arasukandi gukora vyogenda gute amwe yigiye muganga nkamwebwe musha kubifashamo kubera n'ubisigo mwe muri abaganga karuhariwe ikintu cya mbere mbere tumanza kubaza izina rya mugore n'ibyanye mwanzo impamvu adasabinda hari abantu kera barabamaraya bavyara batwaye inda bakaca bazikurura bazi gutwaye ukacikurura yine kivuki wema nikaguhereza umwana ukacikurura ukacuta umwana agorwana ukacuta umwana ashaka guhadira ico kandi naburi iki kintu nubwo tuvura hari no tavura ari nk'ibintu ushaka usanga ari mwana n'umuvuye Imana agusizeko uzozumuka dr wisinze wanizokunda mugaye no by'uburozi birashoboka ijambe nambe ibyo ushaka kuvana n'ije yitwa ashike umudam aho nani viyun n'abandi nakazali kuko ushaka kuva kuri abo oyo n'ibyo mu cyamake rero ni kuvuga yuko bisaba ko tumanya tukaraba ko tumenye ishitani bitera ico biva kuko amajina bagenda gafata agaruka ikirizo ico kirika kirungika hehe mu bintu bafite bakirondoka hajya umugore asabyinda twayinda ni kuvuga yuko cha ishitani nikimeze nk'inzoka kizakigereza kijya ajya amagi cyo kijya umwana ibyo cyangwa cyo usanga ari jini mahamba mu mchama Ngati ni mabaro goko bwishi barwo kubune haruli yune ashiki umuntu mutamisi juni beshi urumva bikunze urumva ushobora kubyara mugabo bitafanye n'iyo jini yo ije nyine uri kuravuga byashoboka gusanga umuntu iyo amaze ikintu nk'icyo kingana nk'uko kose dufate nk'amezi n'amezi imyaka n'imyaka atavyara yosha kugira icizere amwe yashiki muganga nkawe Dr. Swale nani banga tumaze gukora akazi bakavyara ni benshi cyane gose agenda neza n'abandi ubwizumwe ataragenda neza abandi taragenze je ndakuvugisha abo twabikoreye baravyara nkakoreye ntanguranye nabangabo twazi ko bizogenda neza reka nade nivuge Dr. Mugabo bavuga ngo kurugira nk'uko rukaraba ukuhunye je ndifuza kurogura Dr. Mugabo ndapanga kurugira mariage canke bavuga mu Giswahili ngo siriya bavuga ngo ile ya rusini yanjye rusini ndo ile ya chinchini ile ya kumukeka ya kumukeka umva ndategura ko nobara nuza n'umugore mugabo ndategura byose mugabo bikanga nkashima umukobwa tukavugana neza mugabo hageze yuko tuzobana na wa mukobwa usanga ubundi yamutwaye nanga chaho mwene umukobwa ugiye kumurongeza kufisa mu ofisi amafaranga abakobwa ntubone ukunye benshi bekunda bakunda inoti wogiye kumutevya yikeneye umwitwara ni kibazo ariheruye mugabo ababizi yuko bani mukibazo twamaze kubivuga ushaka gusanga ari ufise ikibazo wewe nyene mubaze babwiye hari ibintu nkunda kugira bya Kanyamerika bagasarundi cyangwa umuntu we witwarita gusori nk'ukamaze nk'igihumbi ugizaza cyangwa ari nezereza hariya bigira n'ibibi bigendera kuzari ikintu twajini mahaba kintu bamaze kumufise ntushaka kurongwa n'igikunda urakunda ko tino turi kwasamba irashaka gushika rimwe yarimo irakunda kunshikira basi rero bisaba yuko umuntu anga kuvura nakunda ko tukora samba na kenshi basi ugene uwo mugore wawe ujyaira muzuguru ugere uwo mugore wawe amajini arafise wivu cyo nico bivako kuda ko tino turi kuranezereza kenshi na kenshi wala ndugu yangu namukunda kuyo tangata tugiyinga abana aho afise ikibazo yani numva menga birateye ubwoba cyane gose reka tumarire ikimenyetso cya nyuma ni kuvuga iyumvire nk'umuvyeyi aguze amakoresho by'ishure afise nk'abantu 8 biga privé arabandikije ku ishuri kuma banagiye ku ishuri barabiga bamenya bacatuma kwiga basubira inyuma so nico n'ikimenyetso kigaragaza yuko bigaragaza ko iyo nzu yagize iyo nzu mubayemwo ifise ikibazo
murakoze cyane Dr. Ego murakoze cyane ndibaza ikindi gihe twari kubakiriya muzamuraza muturemeshe. Murakoze cyane mwari kumwe na King Bosco hama afise n'irindi zina ubu ari n'indi zina baba ariko hejuru ubu ni Selemani. Selemani bari batamuzi ubu ni Selemani. Hanyuma ndibaze yuko guma natwebwe guma kuri channel yacu ni Dr. Swale Online TV imisi yose tuzoma tubaye ibiganiro ndetse n'amafilme atandukanye muziguma mukurikirana kuri Dr. Swale TV. Hama rero murakoze ciao ciao. الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت 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 جبروت